show business nziza kuri jewe ni show inyinziriza amahera ya show business ku ruhande rw'iwanje show business ikintu kitari ko kiranyinjiriza vraiment sindagikunda rero umva video za challenge bandongikiye ni twinshi naho ntaravuga ati ndabipostinge byose bivaye n'umwanya ariko abo bantu benshi ntabo mbanzi bisigura yuko ujya mudada ntawe nzi n'uyo mugabo wiwe amaze kugira hajya niho nacenge nda inbox ndamubwira ati ibintu bishika berasanzwe aratahura beef simbi bivana na beef kubera hariho beef byanditse neza ari umuntu ashobora kuririmba ariko arapondo muririmbye kanaka ariko yakoresheje inyandiko iteye ubwoba yigisha n'umuntu yokumva avuga ati kwere umuntu yaramudisinze ujya muntu ariko mu nyandiko iri professional sinzi ko ntahura Ninaye BIZZO UWEZO mzee wa michana na chana kwa uwezo. Yes bro, vipi? Poa sana. Meze neza? Yego ndashi. Yes bakunzi banda TV nk'ubibona no munsi ndi kumwe na BIZZO UWEZO umwana ariko arakora ibintu bikomeye cyane ariko je nubwo ndamwita umwana n'umusaza amane ko afise ubwanwa bwinshi nka Sheikh. So BIZZO UWEZO reka tubanze turamutse abakunzi banda TV. Ya ndabaramukije abakunzi banda TV. Yes ni BIZZO UWEZO no munsi tumusanza ahantu sinde buhavuga izina ariko ndabona umenga na ahantu hari ameze refresh na ahantu hinjira abantu bamanya amafaranga mvuye ko BIZZO UWEZO no munsi askari umuntu yana wifaranga byinshi. Aha nibereye Jerusalem bahita Jerusalem ngaha hamwe Yesu yavuga turindirire ni mu gisagara ya turiko turahangayika tubisanzwe. Yes iyo mpuye n'umurapere nanje mbu umurapere mugenzi we iyo mpuye n'umukristo mbu umukristo mugenzi we mpuye na pastor nka pastor mugenzi we ariko rero imbere ya BIZZO UWEZO katube abarapa eske BIZZO umurapere arangwa niki aho uhuriye nawe hose? Icambere kiranga umurapere n'urukundo no kwisumamo no vuga ikintu bita no mukozi murapera bari umukozi bari umuntu akora na lifestyle yiwe ingena yambara ingena satu mubonye urabona ati n'umurapera. Yego BIZZO UWEZO no munsi ivyo reka arakora ibintu bimeze neza ariko ko yaje mu ishusho ritandukanye n'iryo twari tusanzwe tumumenyereyemo kuko sikenshi cyane BIZZO UWEZO aririmba ibintu vy'urukundo sikenshi kabisa kenshi aratwigisha ubuzima busanzwe ariko ndashaka kunyura munsi BIZZO UWEZO iyo ari akompoje indirimbo y'urukundo bimutwara umwanya gute? Mu ncamake BIZZO UWEZO abantu benshi bamenyereye ntiyaririmba indirimbo z'urukundo ariko BIZZO UWEZO no mwanditsi yamyagurisha indirimbo z'urukundo nyinshi nyinshi abarundi bakunze ndumwanditsi wazo benshi barabizi bamwe cyatumye ngira inspiration yo kuvuga ati mpena jewe akanta abantu ikintu gitandukanye bivanye n'umwanya nari nkoze umuziki ndavuga ati this time around rekanzire ikintu gitandukanye kubera je nama imisi yose muri jewe niyumvira gutangaza abantu. Yes nimba atari banga BIZZO UWEZO ntitwari tubizi yuko hariho indirimbo yanditse zikaba hit z'urukundo kandikira abandi nimba atari banga nabahe bantu wandikiye hit? Sinkunze kubivuga kubera kontra zanje zo kwandika indirimbo nizinyemerera kuvuga basi duhe hit imwe kugira ngo tuvuge ati BIZZO UWEZO ntiyikoraho nyene ararenze. Kakipita na kangalia kana mwendo wa kungoja na kachungulia kakisakata rumba utalia kana sifa kibao kama Maria kashanifanya nidate muda wote natamani nikafuate wamesha plan nikache wamebugira mani na kangangania hizo zose ni nyandiko zanje. Iyo ndimo ni wawe ariko nimba atari banga ariko ni wayanditse nimba kugira ngo jende kandi ndabihore ko yase kuvuga benezo ariko uyizi indirimbo aramenya mwene yashamye ati yandikiwe na naka. So BIZZO UWEZO no munsi turiko tuje kuri Die For You niyo ndirimbo ya mbere turiko turakorera ko turi muri promo yayo rero ndashaka kumenya neza Die For You icyimviro cyavuye he kugira ngo uhure nayo muti number 1 mugakora umuti nkuge? Icambere MT number 1 ni umwe mu baririmbye nemera b'abarundi kandi nawe ni umuririmbye nyemera sana umuririmbye twatangiye kwandikirana mu gihe nk'imyaka 5 nyuma anyankuraje kubikorwa nkora ati big up bro je ndemera ivyo ukora muri rap ibintu nk'ivyo haragera time turavuga ati byari tuzohura dukore murazi yuko yaheruka mu Burundi aje mu Burundi turavugana turahura duhuriya turi muri vibe twese cha twiyumvira ibintu twokora twakoze indirimbo zishika kuri 3 ariko indirimbo twari twahereye ko ni Die For You kubera yari projet nani nakoze arayikunda aravuga ati reka tubandanye kwanza tuyihera heza so niko twakoze Die For You. Nigo ko hariho izindi 3 zindi 2 zisikaye inyuma tuzo tuyitege? Indirimbo ni muzitege ni nyinshi nakoranye na MT number 1
kubera hari iziwe hari iziwanje urumva novuga yuko abantu bakwitega gusibikogwa bikomeye. Yes, muri Die For You je novuga yuko neza BIZZO UWEZO kuri kuruhande rwanje umenga yaje ku muyindi style je ntari nabumenyereye mu menga rap yakoze itandukanye niyo yarasanzwemo byagenze kugira ngo ihindure ujya mudiho. Isi iri kwirakura uravye usubiye inyuma ubuzima bwagiye burahinduka ku mibereho ya misi yose sinoguma hahandi nyene uko abantu bari bamenyereye turagerageza kujana n'isi kwiri kwiragenda. So big up ku bantu bari bansabye yuko one day no bahindirimba itandukanye nizo bamenyereye kandi nizere yuko bari ko bararyoherwa sana na Die For You. Ese wari si yuko kuri ya mudiho wakoze iza gufatisha sample save nuko abantu benshi bari bakumenyereye bari bagukundiye umudiho wa rap yawe imeze fresh nkuko twari dusanzwe bikora ko ukaza guhindura. Ku ruhande rw'iwanje jewe ndiyemera mu muziki kubera je n'umunyamuziki nkora umuziki wose yuvuka gera hakeneye aho kuvuza ari gihe mfasha na producer kuvuza ibintu bimwe mu muziki mu ncamake ndiko ndakora umuziki atari mwiza ku ruhande rw'iwanje sinibaza yuko no utakaza ku mwanya ntegerezwa gukora ikintu nemera ndisiri naco yuko iki kintu ari ciza ikintu atari ciza naco nkora vraiment. Ego BIZZO UWEZO tugaruke neza mu muziki ndundi nyezina umuziki ndundi no musi turabona yuko benshi bashira imbere R&B ariko twatuzi ko uri umurapere kandi ubikora neza rap wowe kuri wewe ubona yuko ifise agaciro kangana gute muri industry yacu? Rap nihinduka rap n'umuziki uhindura sinibaza yuko impanuro abantu bumviriza muri rap bahura nazo handi hantu bazozisanga muri rap myaka yose kubera rap ni hinduka umuziki wa rap ni n'umuziki navuga yuko naho abantu bawufata menenego ari umuziki uhambaye kubera kugira wandike indirimbo ya rap bisaba yuko uca ahantu henshi kugira inspiration nyinshi kugira uzije kuzanira abantu ikintu gitandukanye. So rap ni indirimbo umuntu atandika umunsi canke imisi ibiri ni indirimbo umuntu yandika no kwezi canke amezi abiri ariko R&B n'umuziki navuga yuko usanzwe kwanza ubu n'abaririmbyi ba R&B sinibaza yuko bakiriho benshi ubu benshi twikorera ama afrobeat n'ibintu nk'ivyo. Ego BIZZO UWEZO jewe no musi mvuga nk'umurapere mvuga nyarutsa nihuta ariko ndashaka BIZZO akantu gatuye kwanza kuri Die For You kugira ngo twinjire neza na neza turi muri mood. I go die for you, I go die for you baby. Si umenikamata penzi lako kama gundi nimenasa. Na search man for you natafuta kila siku tule ubuyu unavyotwanga na kupepeta kiuno zaidi ya fenu unavyozungusha nitakuganda kama ruba maana mapenzi unayonipa yananifanya niwe pumba kama mangi weni duka international love kubwa na wewe sintojuta nataka ubuyu bebe nataka ubuyu. Yes, nitakubeba bichi tukale bagarere na yeso. So BIZZO UWEZO jewe uno musi naje kukwegera kubera ko ndakuzi urumutipe mwiza ariko ndashaka menye neza na neza kuri BIZZO UWEZO hariyo akantu nabonye navuga ati no musi sindakikawushe ni BIZZO UWEZO yaje kuri ya postinze i video ya challenge kuri Facebook ya challenge ya Die For You hariko umwana mwiza ikaratamba mu nyuma muri comment haje umuntu avuga ati umuntu yitwa BIZZO UWEZO ngomba kumwitwarira kubera ko ya postinze umugore wanje kuri page yiwe rero ntabizi BIZZO UWEZO aravuga ati bro usijari tutaongea vyahereye he BIZZO? Mu ncamake nama video urabona duhura nayo sometime urashobora ko wicari ahantu kabona haje video umva video za challenge bandongikiye ni twinshi naho ntaravuga ati ndabipostinge byose bivaye n'umwanya ariko abo bantu benshi ntabo mbanzi bisigura yuko ujya mudada ntawe nzi n'uyo mugabo wiwe amaze kugira hajya niho nacenge nda inbox namubwira ati ibintu bishika birasanzwe aratahura nubu turaganira birasanzwe tu ubone weze yuko abantu urugo rwo barasambuza bavuga ati jewe urashaka gufata ima video nkawe ugasambaza uri umugore wanje. Oya nta rugo guhe kwasambutse ibintu bimeze neza kabisa bimeze fresh ndibaza yuko mwarahuje nta kantu nagusavuga ati jewe rero kubera ko mbonjumbusha kantu runaka ko harazi ko abastari muvisa amafaranga atireka mprofitiremo. Oya vraiment ivyo ahubwo niwe yari kumpa kantu bivanye n'ingeri indirimbo yanje yakiriwe neza muhiriwe bisigura yuko atakintu yansabye vraiment narabimwumvisha arabitahura urabona ubu abarundi bubu si nk'abakera abarundi bubu n'abantu bari muri nosi y'ubu n'abantu batahura. So big up kuri we, big up ku bantu bakunda umuziki mwiza, big up ku bantu basupportinga umuziki w'u Burundi.
ego BIZZO UWEZO ndazi neza yuko umurapera hari mu bintu bimuranga harimo kuvuga ukuri hariho kutibikamwe ibintu ndashaka menye neza BIZZO UWEZO kwera iki atakunze gusora indirimbo zo kwiyemera ko ndazi rap ituma umuntu yiyemera yivuga ati jewe ndi naka ariko kuri BIZZO UWEZO ndikunze kuyibona cyane nko abandi barindi bayikora ni kubera iki umuziki wa rap ntibisigura kwiyemera kubera umuziki wa rap tuba dukeneye hinduka ya genda umuntu nkeneye hinduka ivyo kwiyemera ndashobora kwiyemera mu kabare ndashobora kwiyemera mu hira n'ahandi hantu ariko ku kintu mba nkeneye yuko gishikira abarundi mbashaka habe hari mu icigo nigisha kubera je nkeneye hinduka nkuko namye ndabikubwira. Yes, ku bantu bake barara muri studio bandika ibintu vya beef yo kuri BIZZO UWEZO wo bahanura iki? Beef simbi bivana na beef kubera hariho beef byanditse neza ari umuntu ashobora kuririmba ariko arapondo muririmbye kanaka ariko yakoresheje inyandiko iteye ubwoba yigisha n'umuntu yokumva avuga ati kwere umuntu yaramudisinze ujya muntu ariko mu nyandiko iri professional sinzi ko ntahura ya beef si umuziki mu bintu muziki mwiza kubera biratuma abantu bakora gose ya ku ruhande rw'iwanje ndashigikira umuntu wese akoresha ubwenge bwinshi mu kwandika ikintu naho yoba ariko araririmbira inkoko canka aririmbira intebe canka ibuji ariko mu nyandiko akubahiriza amategeko asabwa mu muziki wa hip hop. Ego kuri BIZZO UWEZO showbiz nziza kuri we imeze gute? Showbiz nziza kuri jewe ni show inyinziriza amahera ya show business ku ruhande rw'iwanje showbiz ikintu kitariko kiranyinjiriza vraiment sindagikunda. Ego twitege iki cyane kuri BIZZO UWEZO mu minsi zakora ko turabona ko warakoze ikintu ariko nta video waduhaye SK video yo bihari canke turindire ikindi gikorwa gitandukanye nakiki? Video ku ruhande rw'iwanje nahize gushutinga turindire ama image ya MT number 1 ariko turashobora kurindira kaza tukabikorera hamwe ariko abantu bitega ikindi gikorwa ndafite ikindi gikorwa kandi naririmbye no muririmbye akomeye muri rap yo Burundi suni gusa kizozana video. Yego BIZZO UWEZO turi muri 2020 aho turi mu bihe vya corona virus benshi baravuga yuko ni bariko barakora ko corona virus aho tukabona ko hariho bafata ingendo bakagenda ndetse nabandi bagakora ibindi bikorwa byabo bitandukanye ariko bakavuga ati ntidukora biteramo kubera ko corona iki niki bana ko ibintu byo kuba ari ugwitwazo kuko twe turahura muri circulation nyene nkuko bisanzwe abantu izi ngwara gito ntizotubuza gukora kubera twakuze twumva za sida macinya n'ibindi kandi byose ntibyigeze bihagarika mu vuma zacu twabandanije dukora umuntu yoba atari ko arakora yitwaza ingwara kana biwanje byombabaza numvise umuntu hariho amezi twagize break bivanya na corona ariko mu nyuma turabona yuko corona itofa biri simple kubera kira uvunitse ucabiga gucumbagira Yesu nivyoza biduhagarika kubera ubuzima burabandanya dukenera gufungura dukenera kuri hinzu byose birabandanya none duce duhagarika movement ngo kubera corona twosha dufa. Ego ikibazo cyo kiri mu bibazo vya nyuma shaka kumenya ati kuri BIZZO UWEZO umuziki wiwe isoko giwe rigenda gute rimeze gute umuziki uri umwinjiriza gute kuko ndabona umenga usohora imiziki haheze umwanya ugiye cyamezi nk'abiri cyangwa 3 no kuri je novuga kumenga abari umwanya muremure ku bakunze baba kunyotewe business yiwawe ni kubipanga canke birashikanye no gasanga amezi yabaye menshi utarasohora? Kwanza business y'umuziki wanje bivanye n'igihugu ndimwe ku ruhande rw'iwanje ndayigaya sinziza resulta sinziza sino jangango niyemere ngo umuziki uranyinjiriza goso ya umuziki bivanye n'igihugu turimo vraiment igihugu cacu dushoboye kwibeshaho biciye mu muziki tu bisaba yuko dukora n'utundi kugira tubandanye dukora n'umuziki so ku ruhande rw'iwanje isokira sinovuga yuko iracari hasi cyane ariko ntako nshima ku bantu bamfata umugongo ukuboko ubera kuva ntangura gushika no mwanya sinamba nirorera hari abantu benshi bakunda ibikorwa by'iwanje kandi bakabinyereka bisigura yuko bantera intege so ku ruhande rw'iwanje ndashima hanyuma distance yo kurekura igikorwa bivana na competition mbona iri ku isoko aho iwacu vraiment sindabona yuko bakenewe indirimbo kuyinga kubera gusa igikorwa kimwe uragisohora kamara amezi 2 ukaca usanga nticyashitse na hamwe washaka gishike bisigura yuko toca wihutisha ibikorwa so ku ruhande rw'iwanje abantu gusa bizera ibikorwa byinshi mu mwanya mwiza
ariko nkenera kandi n'abantu ko babandanya basupporting ibikorwa bishike kure. Ego kuri BIZZO UWEZO kuri platform za Amazon, iTunes na Spotify eske tugiye twosanga indirimbo ziwe canke nimba atazihari habuze kugira ngo zibeho. Hariya nta muririmbyi n'umwe atifuza kujana ibikorwa ariko bivana n'abantu ufise. Ikintu cyo kuvuga ngo babone yuko ndi kuri Spotify canke ndi hehe indirimbo zanje ziriyo atabakiriya bazi ufise, urashobora gusanga uri kuratamba wirorera hariya. Ariko rero hariho nivo ugerako ukavuga ati naje ndakeneye kugurisha hariya, ntiwacu ufata uno musi amabaji ya uvuge ngo gira uje kuyagurisha muri Amerika, uraraba depense y'indege n'ibindi kavuga ati nesiho bazonazigura ninagishikayo. Nta muririmbyi atifuza kuja hariya, ariko bivana na nivo ubona ugezeko. Nitwaronka abantu benshi tubona yuko bikeneye yuko tugurisha hariya, tuzojana ibikorwa byacu nta kibazo. Sigura ko kuri BIZZO UWEZO no musi ntiharagera yo kavuga ati ngire ngurisha umuziki hariya. Oya vraiment aho no bambeshe kubera ndazi hariho nabandi baririmbyi abarundi benshi kandi twemera ngaha bajanye hariya resulta ku kwezi usanga afise $2 $3 none ngaho buri kuragirika buri kuratamba wirorera. Yes, BIZZO UWEZO akajambo kanyuma ku bakunzi b'umuziki ndone bakunzi b'umuziki wa BIZZO UWEZO. Akajambo kanyuma ndashimiye abarundi bose yova bakagera bari hanze bari mu Burundi yabare hantu hose kubera atari bo badufata ukuboko nitwakora n'imiziki dukora bisigura yuko tudatamba twirorera bama badufashije. Shimye ntako nshimira ama media muri ko murakora vraiment ni hamwe nyene hari ibintu bitaragenda neza cyane ariko tubandanije dukorana na zino nguvu ndibaza mu mwaka umwe canke ibiri imbere umuririmbyi w'umurundi azoba mu nzu nziza gire muduga mwiza biciye mu mpano yiwe. Ivyo bitaragenda neza ko ku mamedia nibihe BIZZO UWEZO nimba atari banga kugira ngo twikosore. Ayi bitaragenda neza ni byinshi namwe murabizi, ariko kurande gwiwanje sinoba intege ndabatera intege mvuga ati mubandanye mukora kubera ntiwashika kuri 5 utaciye kuri 1 2 3 4 gushika kuri 5 bisigura yuko uno musuri kuri 1 ejo uzoburi kuri 2 3 ugende. Gikuru no gukora no kubandanya mugira research kubera jewe kweri ama media n'aba journaliste benshi kintu ndabagayira benshi ntibagira research avyuka avuga ati wewe witwande ibibazo ni vya bindi, ariko mubandanije mugira research mukaraba ibiganiro by'abandi ba journaliste bari international bizobafasha kwa miliyora umwuga wanyu wa journalist. Naje nakwaje ibibazo bakwajije yo canke nahinduye. Akoze yaherere nyene nahinduye. Uzora bikiganiro uzobimenya, ariko byiza gusa ni guhana intege nkuko. Gufashanya mu vyiyumviro kubera jewe ndi umuririmbyi nkunda iterambere ry'umuziki ndundi mpora nishira mu kibanza yuko no bandusha aba bose. Ndakunda mbona umu journaliste w'u Burundi yateye imbere afite ubuzima bwiza, ndakunda mbona umuririmbyi w'umurundi aba mu buzima bwiza, ndakunda kubona umufanzi w'umurundi aryohewe yishimira kuba ari umufanzi w'umuziki ndundi. Ego BIZZO UWEZO tugushimire cyane warumanya mwiza twabanye nawe, ariko ndashaka unsezere gatoya tuve kuri live unsezere gatoya kuri kesho. Naiona kesho nikiwa na mavumba, nikiwa na magari mengi, nikiwa na manyumba, nikiwa nimezungukwa na wachumba wengi watasema kama natumia ndumba, nikifika baa yoyote natoa ofa, walonikataa wote kesho nitawaona marofa. Tawaona marofa toka kwenye mkeka hadi leo na kalia sofa. Kesho naione kiwa ni njema, midomo tashona walio nisema. Nilikuwa chini sasa naishi vyema, toka maisha chini hadi leo nyangema. Mademo walonitosa kwa zamu, leo wote wakiniona wananiita handsome. Kila mmoja nataka kuwa na mimi, walokaa kama moja na rojaza kama dini. Wapambe kibao mpaka mastaa wakubwa, Fabilove kala bange sana bweka kama umbwa. Muda huo mastaa kibao wamefuria, watafua nguo na kosha masifuria. Bifesi ndo atakuwa mlinda geti, huku bosi kubwa niko bize nasoma gazeti. Kingorongoro nitampa boda boda, asikosi hata buku ya kuemea mboga mboga. Best life naona kichunga ng'ombe, niko timamu sio kama nimelewa pombe. Yes, naiona kesho BIZZO UWEZO akiwa na Jay-Z hana kilia mapenzi.
Yes Bizzo urakoze cyane tugushimira cyane bro. Yes bakunzi bandatse bwo mubibona twakumwe na Bizzo Uwezo best rapper kuri jewe namwemera cyane. So big up sana kuri wahama mubane kuya subscribe like share na comment kuko ibintu n'amafi ibintu ni ibintu so stomach ibintu ni bulaya ya El Malove kuri micro nyuma naho twari kumwe na Dosia big